namusabye imbabazi namusobanuriye ariko warababaye cyane ko biri kose warababaye cyane birarangira mu minsi ishize nago naryaga nagumaga ndira gusa kubera uwo muntu hari igihe nyine utakaza umuntu nyine ukumva ko babaye ubu rero kuba barabikubera he agenda ubundi abana bakobwa mwibagira munyarutse ubu nyine watangiye kwibagira ndimo ndavyaki mu minsi 3 ubundi ikintu ubizi se gute kari iminsi 3 wa ubundi ikintu ubona kidashoboka urakireka kikagenda ikintu uyo niwe kwe anatse nkagenda ariko kanda murabe ndamuza ibirato n'ivyiwe yaravyambaye kuri plage murarabibonye ibi arabibonye yaravyambaye kuri plage Jeffis umuzigo munini ngwino gato Jojo la Jojo Kubadida Jojo la Jojo mama lao yebaga turago Igisuma kirizanye ingo uraberewe ndakesera boss aguza amakazi boss wande yo boss yo mujamari serie ndakesera none uje kugwana fresh lakini ibindi mengo nibiriye gusa sinibuka neza guma ngaho cameraman STV every story matters STV umeze neza Jendi fresh jewe mvuye gukora ikiganiro ca Ciela kora kuri bikore TV rya mwigeme ibaza ca ndavuga ati bivaye n'ikiganiro mureka kubona ca Jojo nabonye yarafashe ibintu yari kararondera ariko abafana benshi bankunda baravuga ati murondere Jojo mubonane n'urya muhungu je gweri vraiment mu bintu byinshi mumbabarire kandi cyane bakunzi banyu maze ndabakunda ariko murazi ubuzima ni hatari ari utuntu twinshi ndimwo soon tuzoba turi kumwe muzobona ivyo twari turimo rero ndavuga ati reka ndamuvumbure jewe jenyene dana rampa adresse fresh ndahabona my address ubu nashitambye ko ari ngariko mbona hasa n'umugaye bambwiye ko bingijirira ari areje cyo nkora ngo ndamuvumbure urya muhungu nawe namaze kurondera nimero yiwe urumva rero ikintu nkora mugumane nanje ndabahe umuco nkuko mwamye mushaka mwe muguma ni muzu sindahindura ngomba nkwakwaye kugira ngo ibintu bigende fresh tubiyende fresh nabahagasho ariko kandi gikuru nuko umuntu ariko ararondera umuco awutange awushikirize kugira ngo ibintu bigende fresh amavuta pima cha kidogo tuendee check sound yes nkuko re mubibona je nashitse haba nkonza buke bano b'Imana ni dawa ugumane nanje ndabahe show ibirato n'ivyiwe yaravyambaye kuri plage murarabibonye ibi arabibonye yaravyambaye kuri plage ibindi mengo nibiriye gusa sinibuka neza guma ngaho cameraman Allo. Oh. Vipi? Jeffis umuzigo munini ngwino gato. Jojo la Jojo Kubadida Jojo la Jojo mama lao yebaga turago Igisuma kirizanye ingo uraberewe ndakesera
ngo kimya ki kamera niri yo sino analema system kule atakuya yeye yeah hata bomoke babonye kamera kweli anane nk'ububere ugiye kumba urahonja Twende la Jojo mama lao salama lakini bosi gosha twijanire warugiye ndagushikane kuri taxi ganga taxi raguye kuro gisuma cizanye nabonye biriya birato nivyo bari bambaye kuri plage biri mama lao salama wewe naye kume umwana araberewe yebaga kubadita ugiye he none bosi tamutsa basi mabuje meze neza niteka kandi guhura nawe siyo ni kuri kwibara umviriza kwanza kandi ngo yabonetse ariko ni nini ni wawe bisawa rero meze neza bisanye meze fresh ariko basi turabana twakorera akaganiro tuje basi ndabona twaganira ku kiyandi Jorazi kintu kinzanye jewe nawe twaganira kuki nini wafashe ibintu byawe ingenzi nyine nawe Igeze civil mu byatumye bifata ariko nta ruhare bo babigizeho uruhara nuko nashize hirya televiziyo iyo itabaho nanje iyo ntabara itari kuba nari kwibwa mbese gusa ni irabe gusa sawa mabuja je nubwo nkoresha iki ndemanga sanzi wanje ariko abafana ba STV nguyu asubira avuge ko namwibye aza baratujaniranya ngo andi ndagukunda je sinzi no gutera imitoma abafana banje ushaka gusubira kubinyibutsa ndi oya none nubu ni jewe kandi ibintu cyo barabirose we mabuja abo barukiye no kunsaba ikigo bati umwana wa mama narihenze mbabarira uranyuzwa chance sasa uvuye ku mutima nawe mbabarira uranyuzwa no oya uri kuranya utuma ukora ibituma nimba ari nyuzwa nimba ari ngiriki nyura wewe Jojo ingene je ndashaka umuntu wese tubane fresh sivyo tubane kandi je nararyoye by the way nararyoye kubona bijya bintu warabironse kandi narabikubwira kera ati bintu nimba waribwe vy'ukuri turabwo tufashanye kubirondera kandi n'ubwese turuburiho kuyiba ibi narabibonye ariko nahombye umuntu w'ingenzi kurica wabyumvise wahombye umuntu niyo mpamvu nashaka kubivugaho cyane kuko kuvana nza gukorera kuri televiziyo yawe mabuja baragucisha muri kamera bo muri wabuze umuntu w'ingenzi kuri wowe umuntu w'ingenzi kuri nge kubera nyene ibintu bimwe byaciye ako nta uburu watavyaye gusa haramenya ko mukunda tu none bimubwire neza ya ndamukunda arabizi ndazi ko aragukurikirana cyane azabibona sawa reka rero tugira uko jewe STV niri ku isi kugira ngo isambure iyo none sivyo iteranye si bishika tugateranya duteranya twaharuye mbe duteranyije uko tuzohombya iki ni nayo mpamvu media ziri yo gukorana n'abandi bakorera none oya mu bisanzwe tuvugishije sorry gato kwanza uyu muntu kwanza nyene no ndaramuzi ndamuvuga izina umuntu ndamuvuga izina yagize ndamuvuga izina mbwigweho uwo muntu yagize unagize uwo muntu nahomvye oya nawe ndamuvuge kandi yaraza numuvuga muri oya ndamuvuga izina okay muri make ntawo nzi naye kuko ndakubesha abafana bibazaga ko wankunda ariko je ndazi ko atari ko bijya kuko inyuma y'ubundi buzima umuntu araraba umuntu je narabona ko uburyo babaye ikintu wibwe sivyo narabibona ariko nkavuga ati burya buwesukuru kandi burabaho ni nkuko nawe Jojo ejo hoza umuntu akavuga ati ni Jojo wo ku nkina kwa bere bikoretse sivyo esha urumva mfise akabazo mfashika birabaho hari n'uwiba telefone y'umuntu ayivye ujya musi nyene atarakura mu WhatsApp agaca yikoresha akanikira nk'abantu bose message ndagwaye mumfashe ngo raba icyo mfasha 20000 30000 yageze kumara ku 8 baza kumenya ko atari we mu nyuma wowe ukavuga ati sije nayasavye cyangwa umuntu akahakinga WhatsApp
rero burya buzima burabaho niko rero umuntu ashaka gukoresha jewe kubera imvo kanaka none bajyaho mu mpimba ntibatelefona batomboza ngo dijiriberi ngo yama yarayangageze urumva ni kuvuga atomboza ku bantu benshi ni kuvuga we nimba ari umuntu ufite ideni uzaba ngo yo ngo reka ndayaguye ngo mpari mikashi ndashireko cyangwa ngo yatore ngo ya ngo ndikure yame kuri mikashi amahera akabaragiye uko ndabizi nabibonye ariko buriya nyene igiti kigukoze mu jisho rimwe uba wiza kigukoze mu jisho kabiri haba hari mu bucucu aho tugeze ubu urabona ko ari je nabikoze jewe icyo shimira Imana nuko nabonye ibintu byanje nayo ndashaka gushimira Imana banyu bimenyekanye neza ko atari jewe kandi ndibaza yuko mu bisanzwe je umuntu anyevye kugeza n'ubu nawe ndamenye ujya muntu rero mwabigufatanya ujya je twariganye je nawe narinze namumenyeye hajya nyene nkibona inani nkibona ikiganiro je naramumenye canazanira nimero yiwe naravugana nawe ariko sinamubwiye ikintu nacyo nuko yavuze ngo umuntu yabimushire ngo nawe yibuka twiganye muri 2015 turi muri 2023 urumva imyaka yaciye kandi ntitwari muri ubu buzima twari kwishure je nakina umupira ico gihe nawe agakora ibindi you know ndamwegeze nyuma cyo gutera fate imaze y'umunsi kiganiro yiwe urumva yitesere nzoga kuramwo urumva rero Jojo kandi uraberewe cyane mukobwa akoze ya muntu hava cagaruka wallahi kandi urabegwa wihore ndi kumuhamagara ariko nta kamaro ko kujya mujama nishakazi gukora ikindi ushaka girene ega wovuga ko utaramenya wakwivye jewe nukuri kumanje umuntu anyevye ntawe ndamenya none nije ariko ikibazo si ico cyumva nashaka no kumumenya ariko nijewe abantu rero ega nanje nitwa ko nivye muri make okay basi we ni Kazima ntaje sorry allo boss ni sawa muvugana n'uwitwa Andi Andi wahe bon we twari imizigo twabonye bakwatse wari waguriye umuntu yivye Igisuma cafashwe kabisa uvuze wewe hari imizigo watanze wari waguze uyigurira umuntu yayivye rero igiya ujya yayivye yafashwe sinzi kuri hafi uhashike mwamufashe twamufashe kabisa aramajaye muramajaye mucarama ahabora imbere yahaboro bagira ama Rolex muramufise nyene muramufise okay sawa sawa ajya ku ma Rolex cubaza muri urwo rupango nyene we amajanga ku y'umunani ku ma Rolex ya hajya badanaza ama Rolex rugiye rupango nyene bifatanye ni ndani ndaje ubunyene naruka amani mbona afise n'ibiguvu ntaducike ndaje sawa kubadida muzangariza uwo musumariro ngo ni bo muri make urabona mu buzima none nk'ubu yari kuza gujewe ntanze urumva nk'ubu ntanze sivyo handi wese ibintu tukabiheza bro kubiheza kutahura ko atari je nakwivye yaje basindavye mesi wanyivye okay uravyemera ukingenzi nuko nabonye dengana nta kibazo kaka wewe tuzogukata sivyo ni kuvuga ngo ikingenzi nuko nabonye ibintu vyanje nabindi bintu ico sico wewe ico ni cingenzi kuri wewe ariko icingenzi nanje nuko bamenya ko atari jewe basi ndakubabariye waba waranyivye utaranyivye rero kurabivuga jureka gufyina basi subwa mbere ubonye ndiko ndatwenga kuvumenya none nyene dutwenge twese ngaho twenga rero si wowe wanyivye si nakuri araje gufata Igisuma rero bavuze ko ari je nakwivye ntabwo yaje ndazi ntateba yumvise ntijiwe Igisuma ariko kabara nge nanye tushike kandi ari kuremera nk'uko nivye niyashika ucubibona ko ari je nivye sivyo none Naberewe mabo. Mbiri wese niki yakumbesha. Nyene. Manga. Ugiye mu bintu. Manga cameraman nebi. No, ugiye muri dote. Oya. Dote ya kwa kandi. Bandred. Museba birabaho kandi. Badoto uyu munsi kubamenye. Ni ugiye re? No. Pore sana kandi ndumva nyene. Ahubwo wabihombeyemo benshi.
ya na benshi nabibonye oya ariko narabe kweri nawe oya hantu bisanzwe buriya kareka nebisanzwe udaka kuvuga ko ndi abana Dani yaranyereza amastati yawe umbase yaragize screen zikanda kwereka meshi w'abafana nabahisho yaragize screen zitaranduke ngraba Jojo igihe gikemura buri kimwe igihe gikemura buri kimwe nimba umusore kumwe n'umuntu ubwo nyene igihe cyabigenyeje mubaye mutakiri kumwe nyene n'ikindi gihe n'ibintu bisanzwe kazgezwa nyene kubibamo byaba bigumye byaba binoroshe tukabibamo rero kuba yaragiye n'uburenganzira bwiwe igikuru nuko ivyo yakeza atari byo yaguma ambwira ngo turakundanye nawe nanje Yesu wangu nizina g'Imana ariko usanga yabonye ama commentaire nawe ngo twagize ibintu ngo byinshi ngo kuri plage amamonta ajya deja n'ama montage bajya amafoto yose kanda kwereka sinenata nayenze ngo ndamubwira okay none Jojo takubaza ikintu kimwe mu buzima busanzwe uwo musheri wawe nawe ntazi gukorera ku kina cinema ikivyo by'umushiranje nago nabivuze navuze gusa umuntu navuze nabisobanura ko rero nkora nsigura ibintu nihuse nkubo nasigura ivyo by'umusheri navyo nago nabivuze uyo muntu yitwa mapani zina yitwa gute ni giki kuri wewe n'umuntu w'ingenzi arenza abo bose arenze n'umusheri arenze ibyo byose wibaza iso wa papa yarapfuye ni mama wa no mama ari mu Rwanda n'umuntu yagufasha byinshi mu buzima kuri njye n'umuntu w'ingenzi arenze byose arenze na nyoko oya mama nawe arenze byo arenze na nyoko nanjye namumviriza je ndawe ya mama se si biri kurabivuga nyene n'umuntu kuri jewe nyene ubundi wari umurundi uri umunyarwanda yarenze byose mugabe ico gihe ariko rero nyuma yaho naho umuntu ategeza kuba ubuze jewe ndavyibutsa ubu rero ko yari turose umwanya wo kuvugana uri umurundi kazi uri umunyarwanda kazi kubera iki ubona birashika ukavuga ikinyarwanda kazi ndakivuga ikinyarwanda kazi kinyarwanda kwese ukavuga ikinyarwanda kazi urabishika je ikinyarwanda ndakize kuko narahabaye umva na famille yanjye ni hiba ariko n'ikirundi ndakize famille yanjye ni hiba famille yanje ni hiba ya bavuga ikirundi bavuga famille yanje ni hiba nawe ya famille yanje ni hiba ubwo nyine nuko mbizi bose mbizire amashaje abafana banyenda bakunda naho harimo abantutse nyene bikomateri ari byiza navyo nasubira byarambabaje kandi bategezwa kuntahura kubera yuko hajya iyo umuntu yibwa bameze nk'umuntu ataye umutwe ntivyoroshe muri buno bukene turimo kumva ikintu kirenga miliyoni kirenga zibiri kumva ngo cagiye nta n'igitumbura uguriye uguzemo nta n'ikambambira ukuyemo biba ibintu bibabaje rero uko nitwaye kwanza sorry ku bafana bacu canke banyu ariko nyene namwe vyababaho tukine mugacira imanza abantu mwihose kuko buri kintu cyose kigira impamvu nawe umwana wabo baramukunda cyo barankunda abafana banyu nyese nyene kwangaga araho nari nkose uri kurambeshira washaka bagukunda uri kumbeshira ubundi sawa rero bakomeze banyu attention jewe ndumuntu ni amahoro nyene none nta kintu nakoze mbura amahoro nshaka iki nyene narayabura ariko nyene ibintu bira ariko urabizi turakwiye kwiyunga bisigura kwiyunga no kuvuga iki kamera kuba hamwe no kwiyunga numva ko ari kwiyunga nyene nese kwiyunga nkuko wafata iki gipande cy'ukuboko basi abantu bakoraniye amakosa akavuga ati tubiheze hama ibi bintu birangire anti please oya biraheze kabisa egaraje afata igisuma ibintu byenda bifise mbe nace bimwe ndanabigurisha egaraje hanyuma ico ndamubaza niyashika nimba ari je nivyo urabimenya agishiga sivyo none yaba ari wowe yaba atari wowe je nta kintu bindi yakoreye ko kajya muri ko kabi nina mpamvu ushaka ko birangira no kuri abakobwa musiga murafise akantu ko none wareka nkagenda mu muntu akaza nagiye oya urumva zobaje gute gatubira birangiza jenze ugaruka nje kukuvumbura umunsi umwe uzo ko watwe gusanga ngiye wari kubigenza gute no garutse yundi munsi ndakubuze kandi nkagaruka undi munsi ndakubuze kandi nkagaruka n'undi munsi nananiwe mbere ugucunga ntibara gutelefona ariko ubwo hano ugiye gusa hano ugiye hareseri kandi ikirato wambaye none ndababaze je mura ndavyumva ibirato nk'ibi nibihora bibaruhisha ukuntu
nyene ukimaranye umwanya munini uri kugenda n'amaguru ashobora kuruha none utu tuboro dusigura ikutwo nugupendeza tu nka bino nambaye ku maboko naye ndisigura urumva bakunze kuduha no ureka nkubwira ndi ntukite ku bintu abantu bavuga abantu batahura ibintu kuntu gutandukanya ni nkuko nawe utahura ibintu kuntu gutandukanya nine nanjye reka ndi umuntu yego shawuri umuntu rero uzokora ikintu we ku mutwe wawe nkuko wumva uvuga ati je ndisuri ko ntije nyine ukumva isheri no kuvuga ko utivye kuko nimba atari ivyo rero jye ukora ikintu we nyine uvuga ati je nimba muri nge nishingira intahe uwundi muntu wo kuncira urubanza ninde rero tuno nambaye abantu bose uguruye ubwo siwe raba inyuma niwe nagari naga karadutevya sanga va kandi ndazi n'ubu wewe ni hamwe hudusoni nyene kaka ugeze Halo ugeze ndaje ndi ku moto ndiko ndahaza sawa nawe aha mu mutima uravuga ati vuge umujama ntiyanyivye kwiri ariko nyene twadusoni vuge ko atanyivye andi niba reka nkubwire komburire mabuja none ubu nawe ko hari utuboroma uyu n'utuntu washize ko wewe uduki hariho udukiwe biri ngaho umurongo ku mazi ni ibintu nyene uba wasize umurongo mbona none mari umurongo aho mwe mubegwa kubwisha nta kantu aha munsi y'igisho hasi nta kintu nashize yajewe nina gusanze mu gikoni usanze ngiye kitangaje se kirimo n'igice wagiye mu ninarongora umugore akamara umwanya kagira ivyo tujyanye ahantu azonsanga iyo tugiye ni warongoranye nako nturarongora mbe kurongora hajya ni kubisigura I don't know si ubivuze si ubivuze none Jojo none ubu uwo muntu yaguhoye ko tukundanye yafuhishijwe n'iki sinzi kwe none wewe umana watagukunda ahubwo nankunda oya nankunda rero mpamvu nyene hari igihe umvise hari igihe umuntu aba ari mu buzima bwawe noneho arindira ikintu kimeze nk'imbarutso imbarutso urayumva ndatahura like ikitwazo akitwazo gato nyene kwa kubita wagomba kurira nuko rosoro wavyukaga vuba rero wewe umuntu yashaka kurira nabo ingene arira azotwica none kaka ndabihevye ugasanga rero nyene yari yarabuze urwitwa mvuze kaka numukaka cyangwa numukobwa navyo nzi wowe uvuga ushaka gusa muri market umugize ukuri jewe na Jojo ntabwo twari tuzinanye naye mubwanze kubyumva cyo ni icyambere icya kabiri jewe na Jojo ntitwokundana kuko je sino mutereta nkubeshe wewe ntereta none Jesi nereta abahungu. Okay. Nimba no mutereta nawe ntiyo nereta kandi nta naho tuzapfa duhuriye mu by'inkundo kuko yari ubundi buzima bwose ntibungana gukundana. Umuntu nimba hari byo twapfuye bikarangira neza sivyo? Tuzahura turamukanye tuyage neza birakwiriye se uko. Akina cinema ndumuhost ndi guhostinga hari jo araho twahurira aha muri conference canke muki ariko kweri ndumva nyene yarafuje mukaka kuraba usaye ikigongo nawe njyewe ujya gusaba imbabazi z'amakosa ntakoze akenshi every story matters ninja yawe nayo urumva naramusabye imbabazi namusobanuriye ariko warababaye cyane ko biri kose warababaye cyane birarangira mu minsi ishize ntago naryaga nagumaga ndira gusa kubera uwo muntu hari igihe nyine utakaza umuntu nyine ukumva ko babaye ubu nyine kubabara bikubera he agenda ubundi abana bakobwa mwibagira munyarutse ubu nyine watamwe kwibagira ndimo ndavyaki mu minsi 3 ubundi ikintu ubizize gute kari iminsi 3 waje ubundi ikintu ubona kidashoboka urakireka kikagenda ikintu kitari cyawe ni ngombwa yuko ugiha umwanya kikagenda nigeza ku block ariko kandi reka nkubwire ndi niba umuntu akubabaje kandi agukunda cyangwa umukunda akagenda ugakunda akagenda iyo agarutse agaruka ko kari uwanyawe sibyo agaruka yafashe decision ariko iyo umushavuze cyangwa akagushavuza agaca agenda akagirwako abe atari uwawe arashitse ko no misi moto every story matters